gupfa kubana nyene n'ugupfa nyene mwandi majambo mwe yarapfuye muri mwebwe ntabwo muba mubanye ugasanga mubanye mutizigiranye mubanye utamwiyumvira mubanye atamupango atamunezero wo kuyumvira atakintu cyo mushimisha wo kuyumvira mukabana gusanga ikintu kisitane nkakujya ubana n'imeza iyo ni divorce iteye ubwoba cyane iyindi ikurikiye niyo novuga ngo ni divorce extra familiar iyo nayo nijya ituma abagenzi b'umugabo abagenzi b'umugore inshuti z'umugore nabo yotagira gute utabiyumvira iyo nayo nimbi kubera yuko iyo ituma wa muntu abo harabakundana kera ubukase umugozi wahoro bagira gute ubunze kandi ahubwo waruje kubana ngira ngo mwongere mugire gute ahubwo mwongere mubane mwongere muhuze mwongere muhurire ku kintu kimwe abagenzi banje n'abagenzi bawe bahure ariko iyo umaze guca tubana abagenzi banje ukabantandukanyako imiryango yanje ukayintandukanyako uba ukoze ikintu kibi gizotuma umunezero wanje ugira gute ugabanuka kuko mu bitera umunezero mu rugo no kugenderwa birimo kuko ngo iyo abantu baza kudusura bakaza kuturamutsa baba batubere nk'abamarayika bongera umunezero mu rugo ariko ibazo umugenzi umwankanishije n'abagenzi bahora bakundana ukamwankanisha na muyomba ukamwankanisha n'umushangazi nta tante nta oncle nta mukuze nta mukuzine nta bagenzi korege bo kwishura abakorege bo ku kazi urugo rubaye urugo rwa gute ni yamaje mukasoma muri Yesaya 58 ruba rubaye umusaka inzira ziba zigize gute ziba zisibye rero izo rero n'ubwoko butandatu bw'ingo zagize gute zibana ukabona binjira mu nzimwe ukabana basotse mu rupangu rumwe ariko baragize gute baratandukanye ku byo bintu bitandatu none gutandukana nkuko kose kuva kuki tugomba turabe rero ibintu bigira ku 10 bituma ingo zigira gute zitandukana zigasambuka zigatandukana burundu hamwe adasubira kuyumvira uwundi ikintu cya mbere giteye isibe novuga mu ngo ni ikintu bita kutayaga mauvaise communication cyangwa manque de communication kubaho abantu batagira gute bataganira ikiyago rero ni ikintu gikomeye cyane iyo abantu batayaga ntushobora kumenya icyo umuntu akunda ntushobora kumenya icyo umuntu yanga ntushobora kumenya ikimubangamira ntushobora kumenya icyo yishimira gusumba ikindi ariko iyo abantu bayaga twose rero iki cyarabuze bivanye n'ibihe tugezemo nimwasoma muri Luka reka hoho twasome navyo biri mu bintu bituma abantu batayaga nimwasoma muri Luka 21 mwumva ikintu Yesu yatanze aravuga ngo Luka 21:34 haravuze ngo ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuborerwa n'umwitware ko iby'ubugingo ngo uwo munsi ntubaze ko gitunumbuka nk'umutego Imana idufashe ibintu biza ngo kwitwararika iby'ubugingo nivyo bisambuye ingo nivyo bituma abantu benshi baticara ngo bayage umwanya nta uhari nkuko mubibona mu misi y'imperuka ubu turi muri monde de vitesse turi mu gihe isigira gute yiruka ubuzima buragoye nivyo ariko none kuzana amafaranga atawe uri buye yakwakire mu rugo mutari buye yagiye mutwenga byo bimazike ahubwo reka tubanze tugire gute twubaka ingo zacu nababwiye ngitangura yuko neza urugo rwiza egare ishengero ryiza egare isi nziza egare imiryango isi imerewe neza igihe cyose mu rugo hapfuye niho bita ku isoko byose bigira gute birononekara nico gituma rero kuyaga nico kintu cingenzi mu rugo ingo nyinshi zasambutse kubera kutagira gute kutayaga umugore akugenda ngo muyage cyangwa umugabo ntumuha umwanya ngo nta mwanya afise ukaguma wajuruna ngo tuzoganira uwundi munsi ivyo umenye kuri kurasambura urugo rwawe kuri samburirako ni naco gituma ukiyago kigomba kubaho mu rugo rwose kandi kiyago niko ndavuga si kiyago cyashobora ngo mwaramutse ngo mwiriwe oya ni kiyago cyo gufatira umwanya umuntu wese kamenya ko ariko arico mugiye kuganira mukicara ahantu ukagira gute muganira iby'urugo mbega madame ubona urugo byogenda gute mugasohokera ahantu runaka ahantu namubwiye kuri plage namubwiye kuri muri nature ahantu runaka mukicara muri babiri nkuko mwagubatse muri babiri mukaganira noneho mukabanza mugasenga ubundi mukaganira hari gihe mushobora kuganira ko bati hari ibintu nje nkunda kuri wewe unkorera bikanezereza cyane ko twumvise ko umugore akunda akwegwa cyane n'ivyo agira gute n'ivyo yumva umugabo agakwegwa cyane n'ivyo agira gute n'ivyo abona ukamuganira ukamubwira ati burya rero umushinga ntaye nkundiki hari ibintu by'unkorera bikanezeza mu rugo ibikoze ndanezerwa ndishima ukabimubwira byose ivyo bigatuma amenya ngo kumbe kiragikunda akamenya ngo ninagenda kongereza urukundo nzokerengereza aha ukamubwira ngo ikintu cyo ndacanga nacakagira gute akagiheba
ariko iyo mutayaga mbega wamenye ivyo akunda mbega wamenye ivyo yanka mbega wamenye ivyo akora bikamunezereza oyaye ni byiza rero urugo rwose rufata umwanya wo kuyaga apana byo kuyaga mu gatondo saa 6 ku mugoroba oya ahubwo muje murondera kandi kanya ko kuja ku mpande niho bita akanya ko kuzubaka mukaja ahantu mukagira gute mukayaga wamusokanye wamuhaye agafanta wamuhaye utwafungura akajya amerewe neza akwishura amerewe neza atiruka ngo masaragiye atavuga ngo hari umuntu ari mu telefone oya akavuga ngo uyu munsi nawe uguhaye iyi ni dimanche yawe ma chérie ndashaka tuganira umbwira hakubakiye umbwira icyo ukunda umbwira icyo ushika mbega mu mubano wanje nawe icyo ubona no kongereza ni igiki icyo noreka ni igiki icyo nogabanya ni igiki ibyo bizotuma yumva agira gute yumva kwishimiye n'umutware bibuko nyene ikiyago ni cingenzi nongere nkebura bayaga neza yuko mu rugo ntabwo bazana ibibazo igihe cyose ari ku mugoroba ku meza muri salle à manger ntibayagira ibibazo muri salo ntibayagira ibibazo aho wamwakiriye ntibamwagira ibibazo mu cyumba nta bibazo byinjira ni nacyo gituma mugomba kurondera umwanya wisanzuye handi hantu mukagira gute mukagiramo ibibazo kuko kirazira kabana babona muri ko murayaga kirazira kabana muri ko murashwana ko hari gihe mugenda kuyaga wasanga birasa ko mubwiza ukuri hari ahantu yakubabaje hana yagutsitaje fata umwanya ko biganira nawe ntubibike mu mutima fata umwanya ko kuganira nawe nacyo gituma bisaba kurondera akanya n'ahantu heza mushobora kugira gute kuyagira n'umukunzi wawe ikindi umuntu wese yubatse amenye ko kizira kazirizwa kuyaga inyuma y'amasaha y'akazi kuyaga ibibazo inyuma y'amasaha y'akazi no kuyaga ibintu byo gutera umwete umuntu kumufelicita mu byo yakoze kirazira kuyaga ibintu by'ibibazo ahubwo ibibazo ubonye ko ari kidashobora kurindira wa munsi mwapanze mukiyaga mu rukerera mwaryamye mwikanguye umutware yaruhutse imitsi yumva imeze neza ubwonko bwaruhutse noneho ukabona ukamubwira ikibazo ariko rero umutware wanje sheri wanje bugiye wanatitaje kiya kintu wankoreye nticyabaye cyiza mbe urakora wa promise kusokana ntabwo wasokanye nariteguye ndakurindira ntiwaje kugihe nukuri warambabaje cankwa se batwe bagiye kunsigira hasyo canke ikindi kibazo cyacho cyose cyo bacabaye sinabonye ingene wakiriye mama nabi sinanezerewe kuntu wamwishimiye ntiwamuhaye umwanya utwo tubazo twose kiraza kuturagira mu gato mwijoro cyangwa ku mugoroba tuyaga ryari mu rukerera ubwenge bwaruhutse ubwonko bwaruhutse imitsi yumva yaruhutse none akamwumviriza nawe uyu mubwiye gutyo yaruhutse aca kubwira ati nukuri sinabikoze mbishaka sinabifite intumbero ko baza mukunzi wanje nukuri umbabarire ikibazo kagize gute kiba giheze neza atangorana iciyemo kuko wabikize mu mwanya wacu hari abandi rero batabikora uko ahubwo fa kumubona ngo bari n'abagabo ngo bari niyo bari ngo maze kuza maranyima nirashyo ibyo byose avuye ukazi yarushe avuye ukazi byagenze nabikumbure ararushe mu mutwe yirakoresha ama machine washika umubwira uko akaca kubwira ikijambo ki ambwira ati urakurikira abo rero wumva bafise icyo bagira gute bafise baguha abo bona babonye ari bo bagabo bakurikira aguhaye inyishumbi bivaye nuko wamubajije ikibazo mu mwanya atariwo ariko biza kumubaza mu mwanya mwiza yakubwira ati wihangane mbabarire ariko kubera umubwiye umwanya atariwo naguhaye inyishumbi naco gituma tugomba kumenya umwanya dutereka mwiki ibibazo kuyaga ni ivy'ingenzi mu rugo abantu rero batakiyaga bamenye ko nabo gwamaze kugira gute gwamaze gusenyuka bahurira kuri rasiyo gusa bahurira mu gitanda gusa oyo gosurugo kosukubaka kuyaga ni ivy'ingenzi kuyaga mbere ngo mukaza musubira muri bya kera mwibagiye ukuntu yara kwakira kera mukaganira udukuru twakera mukagira ico bita album de la famille album de la famille rero ni ubuzima bwanyu ko mwagiye mugira gute ko mwagiye mubaho kuva mu gitangura ukundana mukubakana gihe mwavyara umwana wa mbere inda ya mbere byagenze gute ivyo nivyo bita album de la famille mugomba kuba muyifise mukaba muyigira gute mukaja muyizingurura ikabanezereza mukibagirwa ibibi mukibagirwa amakosa abongera gute bigatuma ingo zacu zibijuru bito erega ntahandi yo kunezererwa muri iyi si nta wundi yo kuruhura atari wowe wikundiye nta wundi yo kunezereza atari wowe wikundiye nta wundi yo kuruhura imitwaro atari wowe wikundiye uwo nyene ni ugomba kugira gute nambona abagore beza bambaye neza nawe mwambike neza nabazo bamwiza ariko ibyo byose bica mu kiyago mutayaze muje munyanga urugo rugize gute satani yararuteye namwe mudafise igihe muje musohokana ngo muyage namwe mudafise igihe muyagira mu bibazo namwe mudafise igihe mukemurira mu bibazo byanyu muje mumenya neza ngo urugo rwagize gute rwarasambutse ikindi ni ikintu bita kudahuza mu migambi n'icerekezo ico naco gisambuye ingo nyinshi
abantu benshi nibahuza mu migambi n'icerekezo ugasanga umwe wese afite intumbero yiwe umwe kugira ati jene nifuza yuko twogura yindi nzu turapangisha kuko dushobora nko kuzo akazi bakashobora guhera cyangwa tudandaze bashobora kugira gute ibyasha bashobora gupfa reka tugira akazu tuse turapangisha bikini undashama ngo yaye ngo je ngomba ngo bitinzu ngo yaye gahubwo ngo tugende muri vacances ngo muri Europe umva abantu hoje imigambi ntibikunda ninacho gituma rero mugomba kugira imigambi imwe mugahuza imigambi mugahuza niki n'ivyifuzo mukicara mukagira mementa mukabihuriza ko mukabiganira ko bati iki cyagiko giye mu mwanya wacu ndabona aho utangura itongo jewe imbere yuko tugira inzu tukatwagira itongo tukaturaririmisha tukaza turonka amahera tukagira iraro ry'inka tukaza turorora none ukagira gute tukaronka amata tukayagurisha ibintu byinshi ivyo byose ni imigambi iri foko umuryango ugira icerekezo kimwe mu migambi kirazira ko umusanga ari kararondera agira gute yikwegerako gasanga amafaranga aranyigeza ugasangira imigambi utazi oyayi urugo gwiza mugomba guhora ku migambi imwe mugahora ku cerekezo kimwe mukaba muhuje intumbero mukaba mufise ivyo muhurizako icya gatatu gisambura urugo nukutanyugwa mu mibonano mpuzabitsina abashakashatsi bakurikiranye ibijanye n'imibanire basanze neza yuko mu ngo 180 zitandukana kubera imibonano mpuzabitsina kutanyugwa ico cyo turiko turapanga kuzobagirira amateraniro yabubatse tuzogira gute tuzohiganirira mu bubatse uko umuntu yonezereza uwundi yoshimisha uwundi mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ahari ingorane nk'uko mwagisavye tuzogira gute tuzogicishako none rero imibonano mpuzabitsina nayo iragize gute iragisibije kutanyugwa kutanezerezanya n'ibindi byinshi ikindi ni ukurenga ibigo nubango ingo nyinshi zisambutse kubera kurenga ibigo abagabo benshi barubakanye n'abagore babo ariko amaso ntarava hanze ntaravuga ngo naramaze kumuronka n'uyu nyene n'uyu Imana yangeneye Imana yampangiye ngomba kumunezeza ngomba gukora ibishoboka byose akaba umugore mwiza nkakora ibishoboka byose akaba umugabo mwiza ntagire uwundi bugiye umuntu yubatse normal amaso ababwiye abo hanze ngo baye nubango nta wundi mukobwa mwiza kwisi azasumba umukenyezi wawe nta wundi mugabo kwisi asumba umugabo wawe kubereke urenga ibigo kubereke uje hanze ugomba kumenya neza yuko ivyiza byose ushaka binezereza urugo biri mu rugo rwawe kandi ibidashoboka twabivuze muri hamwe nababwira mu ntango y'ikiganiro yuko ivyo ubona birishobora guhinduka urashobora kubihindura hari umuntu naho yakuriye usanga hari ivyo dashoboye ashaka kubimwigisha abantu bariga urugo nishura umuntu yinjiramwo atazokwigira agira gute asohoka wama wiga ko bukiye nuko bwije mwigishe ibyo n'ukunda adashobora gukora bimwigisha bikore ntabwo yabinaniwe ahubwo ari gihasanga ari ignorance afite ubumenyi buke kw'ico kintu bimwigishe ariko ntugire gute ntumuci nyuma kurenga ibigo ni icyaha kibi kibabaza urugo kandi kiri mu vyaha bituma ingo nyinshi zitandukana nezerwa n'uwo mwubakanye agushimishe ibyo adashoboye ubimwigishe ibyo ashoboye umwankohaje ubwo rugo ruzobagwiza erega nta wundi ashoboye gusumba uwo mugore wawe nta wundi ashoboye gusumba uwo mugabo wawe ibyiza byose ushaka biri ngaho mu nzu yawe nyene nta handi nigibanga ugomba kumenya ingene bya gute umufata neza gusa uwundi ikindi cya gatanu kigabanije urugo ni ukugabanuka kukunezerezanya mu mibonano mpuzabitsina umunezero mbese mu diminution du plaisir sexuel kugabanuka k'umunezero w'umubonano mpuzabitsina ugomba kugerageza umunezero wari ufise kuva kera mu gitangurano ukagira gute ukawugumana namba hari cyabaye kugira ngo ugabanuke ukarondera ingene cyo gira gute cyo garuka ariko kirazira kugira gute gushika ku ndunduro cyangwa gushika ku mwanzuro uko ugira gute wotandukana n'umwubakanye kubera ibyo bintu ikindi gisambuza ingo n'amahera cyo bita umutungo l'argent ni ikintu gitumye ingo nyinshi zisambuka twakivuze muri bya bindi bituma ingo zibana zaratandukanye amafaranga ni kibazo iyo mutayahurijeho iyo mutawumvikanyeho ugasanga umugore akorera amafaranga ugasangishe kinini nakijani wawe hari nabo usanga bubaki wabo umugabo atagize gute atabizi ugasanga afite itongo utabizi ugasanga afite abandi bantu amahera utabizi ugasanga afite iduka ugasanga afite umuntu amudandariza utabizi ibyo byose ni imigambi ya satani kugira ngo abantu bagere gute batandukane dukwiye kumvikana rero tugahuza ku mafaranga nikibi kibazo
duke mukadusangira byinshi mukabisangira byose bikamagira gute mukamuzi ko mubisangiye muri umwe ntacyo umuntu akoginyegeza uwundi. Ikindi ni igipfa abana navyo bisambuye ingo nyinshi. Abantu benshi barapfa abana bisambuye ingo nyinshi, ugasanga abana umwe arabakunda undi ntabakunda, akunda abize, akunda bafite ubwenge, akunda abasa neza, akunda ibiki. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutandukanya abo bakanye. Abana bose nabiwanyu nabivuze bwa mbere mugomba kubakunda cyo kimwe, mukabitaho cyo kimwe, bose bakumva yuko akisanzura kuri se na nyina, ntagire uwo yumva akunze gusumba ubundi. Uko abana n'abanyabwenge uko twifata barabibona. Iyo umukunda cyane gusumba abandi arabibona, kandi utamwishimiye ijisho ribi ijisho rikwanka urarimenya, nibyo munezereza. Ni ngombwa rero abavyeyi muri kuza muragira gute muze mureke kugira amafontuma kubera abana, ni mu bakunde cyo kimwe, ni mu bubahirize cyo kimwe, kandi mu bibagaragarize mu bibereke ko mubakunda ko mubishimiye, atawukunze gusumba uwundi, atawuha gusumba uwundi. Ikindi gisambura ingo nico bita dependance de drogue. N'abantu usanga ibiyobyabwenge biri mu bintu bisambuye urugo. Ni umugabo usanga ataha agaherera mu kabari, akagiyo akanywiyo, akaza saa 4 saa 5, nta kumenya ngo mwiriwe gute, nta kumenya ngo mwaraye gute, nta kumenya ngo wari wagwaye, nta kumenya ngo byo mu rugo byagenze gute. Kubera iki? Kubera inzoga. N'abakenyezi bo misi y'imperuka basigaye banywa inzoga, ugasanga nawe ibyo mu rugo ntumubaze, ntazyo bitaye umutwe. Kubera iki? Kubera inzoga, kubera ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge rero byamaze kuba byinshi. Hari inzoga, hari amatabi, hari ibinini bafata, hari abandi bitera ishinge. Ibiyobyabwenge ni byinshi, ariko ndabamenyesha neza yuko ni kimwe mu bintu kubera sambuza ingo. Kubera iki? Biragenda bikica ubwonko, bikica imitsi yumva, bigatuma atashobora kwitaho. Wowe ukaba umugore w'inzoga cyangwa umugabo w'inzoga gusa, ibyo gukemura ibibazo byo mu rugo ntubizana. Ugasanga umuntu nta kintu kimwe cyo mu rugo, nta terambere ryo mu rugo. Abana ntamenye ngo bari hangahe ku ishure, ntamenye ngo ikayiguwa ngahe, ntamenye ko iguwa ngahe. Ibyo byose bisambura urugo. Ugasanga umuntu yitwa ngo arabanye n'uwundi mugabo baratandukanye kubera inzoga, baratandukanye kubera itabi. Itabi ugasanga umuntu arinutsa umwengenzi we ntarinywa, akarimwesha ku ngufu kubera ko mari, ugasanga yuzuye inzu yose, ariko uwundi nawe atagira gute, atarikunda. Ibyo byose bikica imitsi yumva, bigatuma umuntu agwara amahaha, agwara ingwara nyinshi, abandi akagwara ibitigo. Ibyo bitigagwaye kubera inzoga cyangwa kubera itabi yagwaye amahaha, bikazotuma umutungo wose amafaranga yozotunze urugo ari yaje kugira gute kumuvuza. Kandi abwo wakomeza gukomendura si byiza si byiza. Ibyo navyo inzoga, ibiyobyabwenge, ibyo biri mu bintu bikoragira gute, ibyo by'ibiyayuramutwe biri mu bintu kubera sambura iki ingo. Abantu benshi bagatandukana kubera ibiyayuramutwe, ugasanga umugabo ntacyo akitayeho, ivy'urugo ntacyo womubaza, ibyinjira n'ibisohoka ntavyazi. Umugore nuko bamwe muri bagasanga bakabikuriramwo n'ingeso ziki zo kurenga ibigo, ugasanga yagera hanze kubera yanyoye ubwenge bwagiye, akabona agakecuru cyangwa kandi gakobwa, amaso agira gute, amaso kakayaravya kakamutwara umutwe, ugasanga ntacyumvira hehe no mu rugo. Ariko intandaro yabaye iki? Ibiyayuramutwe. Naco gituma ibiyayuramutwe ni bimwe mu bintu bikorera sambura ingo zacu. Ikindi nico bita gupfa uburenganzira bw'abakenyezi. Ariko ico kintu ini wacu muri Afrika nikunze kuhaba cyane, naho nyine ko kiraza mugabo hanze niho nza numva wumva abantu benshi barinda banabica, abagore benshi bagapfa kubera gushaka uburenganzira bw'abakenyezi. Abagabo nabo akabanki ugasanga bamwe bapfuye. Ariko aje kuraba mu bihugu byo hanze, iyo benshi ubu agateka k'abakenyezi karashizwe hejuru gusumana y'iki nakabashinga ntahe, nabyo bikaba atari byo. Uravye ijambo ry'Imana ko rikwiye gukora ibivuga, ivyo navyo ntabwo ari byo. Abantu bose, umuntu wese agomba guhagarara mu mwanya w'Imana yamushizemo. Ntabwo igitugu gikura ngo gisumbe iki gikusumbe izosi. Umushinga ntahe ni umutwe w'urugo, ni kwijambo ry'Imana ritubwira. Nta mukenzi rero yoduga ngane n'umutwe. Umugabo ni wagomba kuba ari hejuru, afata ama decision y'urugo, ariko kuba ari umutwe nawe ntibivuze ngo nashacinyiza umugore, aho siho tugiye. Nico gituma rero ibyo ugupfa uburenganzira bw'umukenyezi byo muri Afrika nibihari cyane, ntitwobirandirako. Ikindi ni ugupfa abavyeyi. Abavyeyi babubakanye kabisa ndakirandira ko cyane. Si vyiza yuko ukunda umuhungu ntukunde nyina yamuvyaye, ntukunde se yamuvyaye, ntukunde bashikibe, ntukunde bakuru n'abatonyi biwe, ntabwo wo mukunda. Kuko baca umugani ngo ukunda uruyuzi agomba gukunda n'umwungu wago.
ukunda uruyuzi agomba kunda niki n'umwungu wawe n'umwende maje nuvuga ngo ni wakunda uruyuzi kunda n'umwungu bavuze ngo iki ukunze uwo muhungu agutwaye canke uwo mukobwa utwaye kunda nase na nyina nabo n'imiryango yose avukamo kuko niwe bagize gute nibo bamureza kandi ndakura none wombwira ngo nkunda ntukunde mama wanje wowe uri kurambesha ntumbwira ngo nkunda ntukunde papa wanje cyangwa ntukunde tuvukana ntibikunda uri kurambesha rero kunda umwungu kunde niki kunda uruyuzi kunde n'umwungu wago niko rukundo nyakuri abavyeyi batuvyara abavyeyi bavye abatware bacu cyangwa se bavye abakenyezi bacu tugomba kubakunda cyane kuko namba gukunda nuko nawe yakunze umuhira umwana atigeze abona urukundo muhiri wabo ntashaka gukunda nawe namba akugaburira nuko bamufashe neza baramugaburiye bituma agira ubwenge ashobora kugaburira nawe akakwambika ko yabonye se yambika nyina rero kumwankira abavyeyi uwo mwishi utuma nawe igishika cyo gukunda abavyeyi bagira gutegabanuka ni wagomba ko umugabo akunda abi wanyu mukundira abi wawe ewe nabi wanyazogira gute azobakunda niba baza ukagira igishika ukabakira neza ugashirunda twata kugita urukunda guteka ukabatekera utuntu twiza badakunda kujya ruguru ukabasasira neza ukabasohokana ukabatwa banywa umugabo wawe ariko arakuraba ukubakira neza nawe ukaza ukakira biwanyu azoguha amahera ati mama waraza mugirike mama wagomba subire ruguru ngakagatike umuhe mugure n'igitenge mugurira akabaze mugurira turato agashakosha kuko yabonye ko nawe wabikoreye nyina wiwe ariko nyoko wawe nutamukorera mama wiwe cyangwa papa wiwe nawe ntazobikorera biwanyu namwe rero ni mucu ubwenge umenye ko gukunda umugabo umukundana n'ibyo byose no gukunda umugore umukundana n'ibyo byose nakuntu ushaka kumubwira ngo uramukunda hama ntumukundira iki ntumukundira biwe ubu mubeshye tugomba kubakunda tukabitaho tukabagirira neza muri make uburi kuramushimira ko yakorereye umugabo cyangwa ko yakorereye umugore ibyo byiza umukorera bituma nabaneze ukavuga ati umwana wanje yubatse neza bikamuha umutekano nubwo bageze mu zabukuru asaza neza avuga ati umwana wanje yubatse neza umwana wanje nta kibazo ariko iyo utamukunze avuga ati umwana wanje uyenda ngirira ibi n'umwana wanje era muri ngira n'utujya ntatwamuha ngira ntajyama ngo anasinzire ukabutumye umugabo abavyeyi b'umugabo wawe bagira ikibazo babaho nabe bagata umwana wacu abayeho nabe yarongoye isema ry'umugore si umugore bene data abantu muri mungo muje mukunda abanyoko bukwe n'abasobukwe kuko babarereye abo mwubakanye babarereye abo mubanye niwe batumye uwo munezero ugira ntukamubone rero ngo umugire gute ngo mukwepe ubuhongo byateye imbere ku buryo hari abantu basigaye banubakana bakakuzana basebukwe n'abanyirabukwe icyo ni cyaha kibi mugahinda ko tumasonanye ko bapfa vuba icyo kirimo kumva wo kubahuka ukaba wokodesha abandi bavyeyi akaba ari bavyeyi baye ku munsi w'urubanza umunsi wo kunezerwa umunsi wo kwereka abantu wo wakunze ukumva sonanye uko batohaza kubera yakuse amenyo kubera yababaye ariko ibyo byose